ibikomere twagize Yesu ashobora kubituvura. Umuntu akama iminsi yose yiravye akiyakiza. Yesu nashimwe. Umuntu iyo bafise ibibazo nk'ivyo uyu munsi Yesu agutabara. Ibikomere bibera hehe? Turabira hamwe ahantu ibikomere bibera. Ibikomere bishobora kubera mu muryango, miryango, ariko ntimuba mu rusengero. Avuga umuntu aza kugirana none ugira ntimuza gutaha kugira murara ngaha, ariko pourtant hari umuntu ariko aribaza ati mbega basha ntahaye ko ngaha byari bimeze neza. Igituma ndiko ndavuga aya majambo, bakozi b'Imana subiramwo murabe. Yesu nashimwe. Jamwo murabe munkundire sinoreka gusoma amajambo amwe. Yesu nashimwe. Bibiliya iratubwiye hariya muri Luka, nivyo igice c'10 haratubwira umuntu yari yaguye ku nzira yakomeretse. Ikintu cyambabaje ngo umuherezi yaciye karagirana, ngira yavuga ati ndacerewe ibikorwa by'uno munsi, ngo yaraciye iruhande aragirana. Bon, n'imico yindi yari isanzwe murazi ko abaherezi batakora ko, ngo aciye iruhande aragirana. Umurewi nawe nyine ngo aciye iruhande aragirana. Ndafise ubwoba ko tuzova dusanga hari ibintu turiko turarengana, turiko turacira iruhande abantu baragowe. Yesu adufasha. Yesu nashimwe. Ibibera mu miryango birakomeye. Twe tukabona abantu batonda mu rusengero. Sinigeze kubabwira ahantu hamwe umugabo yari karigisha avuga ubutumwa, umugore nawe ngo ari karashishitira umwana ari kararira, amuhoza buke buke, umuvuga ngo ihorere mwananje, ngo abatazi so bamwumvirize. Twebwe tuzi ngo umugabo n'umukozi w'Imana, mugabo biriko birabera muhira navyo tuzi. Muraje amajambo ndabasavye noba nkozi ko tutasomye amajambo. Luka 10. Yesu nashimwe. Luka 10 ku murongo wa 35 ni hagi umuntu adusomera aya majambo. Murabe itegeko bahawe. Yesu nashimwe. Havuga gute? Ntawufasha. Hagi umuntu asoma. Bandanya. Amen. Nagomba uyu murongo uvuga ngo ugirene. Urakoze cyane Yesu aguhezagire. Nagomba uyu murongo uvuga ngo ugirene. Oya subiramwo ugirene. Bakozi b'Imana nimugwaza aba bantu. Yavuze ati ugirene. N'umutungo kwari ngufe kumureka uko girane. Umugwazi. Ukari ni nagaruka. Amen. Insengero murafise akazi karekare ko kukugwaza abagize abakomeretse. Yesu nashimwe. Ikambandanye. Nyirahanyene kwereka abakozi b'Imana yuko umuryango ariko shengero rya mbere bategereza kwitwararika, kuko hariho bamwe bahevye imiryango, abandi ntibayiha umwanya kubera ibikorwa vyitwa ibyahehe. Ivyo ku rusengero hari ingo twita couple église. Cyo kigo nazanye no munsi cy'ingo imiryango yahehe, imiryango yo ku rusengero. Kandi abantu baragoye gufasha kukumenga barakunda Imana.
baragoye gufasha kuko batonda mu rusengero kuva mu gitondo gushika saa 4 z'ijoro niyari ntazi ko umwana yariye ntazi ngene umwana yiriwe ivyo ntabyazi ashika shima Imana ati ndagushimiye Imana ko nagukoreye nukuri mwabafaso nimwe ndagomba mwumve neza yuko Bibiliya ivuga ngo utitaho umuryango wiwe wasumbwa nabo hanze nivyo murambabarira simpaye ndavuga yuko abantu bataronka imihamagaro ngo baje mugabo umwitwarariko mu rugo muugire nawo erega hari umuntu aja mu bikorwa kugezaho ni telefone adatelefona n'uwo babana ugasanga n'umugore wiwe ntazi umugabo wiwe yagize ngo nzotegera agarutse siniko ndababwira ko mugomba kwamayo mugabo kameme hariho ni ofete burya communication c'est verbale gusa murashobora no kuvugana ushobora gukoresha ni telefone ukamumenyesha mukaba muri kumwe ariko hari abantu sinzi ko batwawe n'ibikwa by'Imana byinshi byabaye murengera kandi by'ukuri birashobora kuva kutamenya kubera umuntu ataronse umufasha akiyumvira yuko ariko arakorera Imana cyane murahakwa muri politike ya Farao yabwiye babaga bati ni mugende mwenyine musiga imiryango yanyu murazosoma mu kuvayo Farao yababwiye ati ndabemerera ko mugenda mugende mwenyine imiryango yanyu ntigende ariko Mose arababwira ati tuzogenda n'abagore bacu n'abana bacu tuzogenda tubatwaye Yesu ashimwe icyo ndashaka mucumve hari ibintu byinshi byabaye turaza kubiraba mu bikomere abana bagira sukubatuka gusa ngo barabatutse babariye umutima hariho nicyo twita mu gifaransa négligence émotionnelle no kuvuga utigeze umuha umwanya ngo akuganirize ngo akubwire ivyiwe ngo akubwire ingene amerewe ngo akubwire uko yiyumva nicyo twita négligence émotionnelle kuko umwana ntakeneye kumuha ivyo yambara gusa n'ivyajya arakeneye ko mwicarana mukaganira akakubwira uko amerewe uko yiyumva umwana arakeneye iki umwanya mbega muri ko muravyumva mugabo murabona imico twakuriyemwo abana nabo kwigizayo niyo yinjiye tufise abashitsi ngo wa mwana igigwayo ngo abashitsi kuva iruhande y'abashitsi abana nta jambo bafise ntacyo babazwa abashitsi nibo bafise ijambo abana nta jambo bafise sinzi ahantu bigeze kumbwira abana ngo bama babona amasahani meza bayakura mu kabati kubera abashitsi baje hanyuma rero umunsi umwe ngo abashitsi umunsi umwe ngo ya masahani ava mu kabati arameneka abana baca bihakama ngo bya bisahani by'abashitsi biragize biramenetse kubera ibyo bintu abana ntibigeze babona ko ari si iby'iwabo ni iby'abaki hano naho murabizi ko iyo twakiriye abashitsi mu nzu zacu ikintu cya mbere twihutira abana bisa abashitsi baje ubakuraho baryama ku nguvu nta no kubagisha inama ngo umwana yumve ko wenyine atanze indaro nawe ku mwana afise agaciro Yesu nashimwe tugomba kandi kwigisha abantu kutaba ibikoresho byo gukomeretsa abantu mvuze gute ibikoresho byo gukomeretsa abantu muraza kumbabarira ikigo ngiye gutanga sinza kuvuga ibikomere byo mu muryango gusa ndavuga n'ibikomere byo mu buzima bwa minsi yose kuko mu buzima bwa minsi yose duhura n'ibikomere nibyo hari abantu bajejwe kubiki ibikoresho byo gukomeretsa bagakomeretsa consciemment ou inconsciemment babimenya cyangwa batabimenya kandi kugira ngo abantu bihane ko baba ibikoresho byo gukomeretsa abantu ntimukabe ibikoresho bya shetani kugira ngo mwice abantu hari abantu akazi kabo ari uguteranya abantu badowegi imisi yose ajejwe guteranya avuga ubujambo ava iwanje akaja kwa ntuze no mu gikorwa cy'Imana ibikorwa by'Imana bigasambuka kubera badowegi bajejwe guteranya Imana idufasha umuntu ntagacika iki igikoresho hajya amajambo ngomba kuyasoma mworaba ingene dowegi yagiye akavuga amakuru abaherezi bagatikizwa bakicwa kubera amakuru dowegi yatwaye Imana ibarinde kuba ibikoresho
byo kwica abantu bajejwe guterura abandi ngo babateme umuriro. Birashoboka ko umuntu usanga akazi kiwe ari guterura abandi akamuta mu muriro w'amageragezwa yawushizwemo na naka. Bibaho. Imana ibibarinde. Amen. Ikindi turashaka kubwira mwagwaruka muri ngaha, ntimwari mukwiye kuba ibikoresho by'ibikomere by'abavyeyi, kuko murabizi yuko abavyeyi bashobora kugira ibikomere kubera inyifato mbi y'abana. Ngira muribuka ko Dawidi yamaze igihe ahunga agati kirimba, ariko arahunga umuhungu wiwe ngo yitantamuriye ko impunzu. Ayo magogo yatejwe nande? Umuhungu wiwe. Mwagwaruka, byari byiza yuko mucika la fierté de vos parents. Imana ishimwe. Ugwaruka mukwiye gucika. Nimunsomere Imigani 18 ku murongo w'indwi. Murabingene havuga. Noro nk'umuntu azaranyarutsa ayo mafashije. 18 ku murongo w'indwi. Havuga gute? Cumi n'umunani ku murongo w'indwi. No. Nariko ndagomba ko icubahiro c'abana c'abatama ari iki? Ni kangahe? Cubahiro c'abatama c'abana ni base. Muriko muravyumva? Ni murongo wa kangahe? Yesu nashimwe, nta ubonye akawunsomera. Shobora kuba nihenze kuri diapo. Icubahiro c'abatama, icubahiro c'abana ni base. Muriko muravyumva? Burya icubahiro c'abavyeyi n'abana, kandi icubahiro c'abana ni bande? Ni base. Iyo abana bameze neza, fierté ni bande? Mu gitabo cya mbere cya Samuel 17, Dawidi ahejeje kwica Goliyati. Ikibazo cya mbere babajije ngo ujya muhungu ni mwenende. Umuhungu akoze ibintu nk'ibyo, se yo barinde. Ntimwumva yuko umwana atuma umuvyeyi nawe agira iki? Agira fierté. Umuvyeyi akanezerwa kubera umwana wiwe avugwa neza muri societe. Arafise ikintu agizene. Yesu ashimwe. Aha muntu bigenze neza abantu bose bacha bamwitirira ngo n'umwana wabo. Iyo bigenze neza abantu bose barakwitirira batugenda n'umwana twirereye. Kubera bigenze? Kubera abantu bose mu mafyeri kuri uwo muntu kubatata. Kana umwana twagize. Kana umwana twareze. Kubera bumva amafyeri. Ariko iyo byacanganya abantu bose barinyegeza ntibamenye ko ari umwana wa. Sikera cyane narahantu hamwe. Abantu narindi sanga umwana yari nyegeje. Nyina yaraje arambwira ati umwana wanje ntakija mu ibarabara. Arambwira impamvu ati gituma atakija mu ibarabara n'amakosa yase. Umwana ngo yagenda n'isoni. Ngo yagenda mu ibarabara kumva abantu bose nta kindi kintu bamubonamwo amakosa yandi. Mwabavyeyi mureke kuba kamaramaza ku bana banyu. Sinzi ko muri ko muranyumva. Iyumviye kugeza aho umwana yinyegeza abantu kubera yibaza yuko baza amakosa yandi. Baza amakosa yase. Yesu nashimwe. Umenga Mariko yarindonkeye. Imigani 17:6 abuzukuru nibo gitsibo c'abatama kandi icubahiro c'abana ni base. Nagombuye umurongo uvuga ngo icubahiro c'abana ni bande? Icubahiro c'abana ni base kandi abuzukuru nico cubahiro c'abaki? C'est réciproque. Murabizi yuko binashika abana bakagwa mu makosa y'abavyeyi bakoze. Muri Bibiliya turiko turasoma turabona ahantu henshi abavyeyi bakora amakosa uruvyaro rwabo rwose rukagwa muri ayo magogo. Ngira muribuka ninde dusomera guharura 16 kuva ku murongo wa 11. Ufise telefone azaranyarutsa ko ndiko ndagomba ushaka kwihuta. 16 kuva ku murongo 31 gushika ku murongo 32. Havuga gute? Ageza kuvuga amajambo
ibamirana niki n'abaki umviriza abo bagabo bari babaye abagarariji mugabo ikintu cambabaje igihano kibaye kubagarariji base mugabo ngo icibamirana niki ningo zabo n'imiryango yabo imiryango icitse victime y'amakosa y'abandi. Mani dufashe Yesu nashimwe. Reka mbandanye kugira ngo ariko kandi murabizi yuko n'umwana ashobora kumererwa neza kubera se yarameze neza, sibyo? Umwana akagenda akamererwa neza akagirirwa neza bamuhoye canke bariko baramushimira ibyo se yagize. Mu gitabo cya kabiri cya Samweli, Dawidi amaze kuba umwami, Sawuli amaze gupfa, Dawidi yabajije ikibazo bivuga ngo mbega haragasigarira ko mu nzu kwande kwa Sawuli ngo ndamugirire neza ku bwande ku bwa Yonatani. Yamugiriye neza kubera iciza Yonatani yagize nte, kubera iciza Yonatani yakoze. Ndababwira igituma. Se wa Yonatani yarindi yari Sawuli, yari umugabo mubi, ariko umuntu yitwa Yonatani ntiyafatanya na se, acagirira neza Dawidi. Iciza yakoze cagiye gusigara kirakorera kubaki ku bana yasize. Mwabavyeyi muri ngaha murakwiye kuzosigaye iritaje nziza ku bana banyu, abana banyu bakazomererwa neza kubera namwe mwari abantu beza. Yumvire gusigara umwana bavuga ngo ujya nyine we yari umurozi, kugeza aho abantu baguhunga bakaguhunga baguhoye nde, baguhoye mama, ngo ujya se we yari umwicanyi w'umugesera. Umwana akagenda yinyegeza, nta kindi ariko arazira, ariko azira amakosa yandi. Imana idufashe. Ndagiye kuntanga amarara. Mudufuruka tw'imitima y'abantu benshi hari ibikomere byamaze igihe bitakuweho n'inguvu zabo kandi bitigeze bikira. Muri ibyo bikomere bimwe biva mu bwana, ibindi biva ku mubano wagiye urononekara, kugirirwa nabi, ibihe bigoye abantu bagiye baracamo. Ikibazo nuko ibyo bikomere bigenda biratugira ko ingaruka mu buzima bwacu bwa minsi yose. Ubuzima twabayemo tukiri abana bato, aho twavukiye, twakuriye, tukarererwa, imigenderanire y'abavyeyi bacu, ukuntu abavyeyi bari babanye, icyo twita la dynamique des relations entre nos parents, sont des facteurs importants qui peuvent impacter notre manière de voir et de vivre les relations amoureuses. Nababwiye ngo hari igihe umuntu yisanga ameze uko ameze akibaza ngo nibyizanye ngo niko yaremwe. Turaza kuraba yuko mu bikomere twagize mwe twabigize tutabizi, byatubaye ko tutaraca ubwenge tukiri bato cyane, mugabe tugira ko ingaruka mu buzima bwacu bwa buri munsi tumaze gukura, byaraduherekeje no mu bukuzi bwacu. Ikibabaje nuko abo bantu bakomeretse bononekariye muri iyo bakuru, abandi bafite ibibanza bikomakomeye, batwara inzego nkuru zo mu gihugu, abandi batwara amashengero, abandi batwara ibi. Ingaruka zigaruka kuri abantu barongoye, kubera abo bantu bariko baratwagwa n'abantu bagize. Mbega muriko murankwirikira? Abo bantu bakomeretse akenshi ngira nta mwanya abantu bafata ngo bamenye ati mbega umuntu yabaye gute muri kahise kiwe ngo kugira bamuhe igiti canke bamuhe promotion. Hari igihe usanga ibyo atavyo bamenya, mugabe ingaruka zizoza kuba kuri babantu agizene, babantu arongoye, babantu atwara, haba mu mpande zose, mu miryango, mu gihugu.
mu masengero abo bantu bakomeretse barafise ibimenyetso turaza kubiraba mu kanya. Byaragaragaye ko umuntu wese yakomeretse ntakire ku ruhande rwiwe n'abategeza gukomeretsa abandi. Ni itegeko, niko bimeze. Ariko murabyumva mwese, twese dufise kahise gatandukanye kandi twese turafise ibintu twaciyemo bitari byoroshe. Ahantu baza abantu muri kahise kabo bose babayeho borohewe ngira. Twese turafise ibintu byatubabaje muri kahise kacu, ariko ibyo ntibitegerezwa kutubera urwitwazo gukubaho uko tugomba, kuko dufise isezerano yuko ivuga yuko Yesu ashobora kudukiza ibikomere byacu. Mugabo nimba ibyo bikomere kuri bamwe bidashobora guhera, nuko Yesu atararonka ikibanza gikwiye mu buzima bwabo. Yesu nadufashe. Ikibabaje, malheureusement, abantu benshi barize kubana n'ivyo bikomere barabana neza. Ils ont appris à vivre avec leurs blessures tout en portant des masques. Abantu barize ngene bagendana ibikomere bakifuka bakigira ko ari amahoro kandi atari iki. Abapanekote bo baca kubwira ngo ya n'amahoro, ngo ya n'amahoro, ngo ntangora. Nawe ari karavirira nahe karabaye ngo ya n'amahoro, ngo ya n'amahoro. Ahani naho tuvyita ubwenge, ngo n'ubwenge. Ariko murazomenya ko ari ubwenge buva ku Mana, ubwenge bwa shetani. Yesu nadufashe. Byaragaragaye no mu buvuzi yuko igikomere kitavuwe ngo gikire kitegezwa kuzana infection. Aribyo bituma igikomere kitavuwe bishobora kuzana ingaruka inyuma, turaza kubibona. Bamwe ugasanga barafite n'indwara z'umubiri ziva ku bikomere byo mu mitima bagendana. Ibyo bikomere birazana indwara, izo ndwara nazo ni nk'ama alerte. Ce sont des alertes pour montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien à l'intérieur. Vyerekana ko indani hari kitagenda neza. Ariko Bibiliya iratubwira yuko Imana yacu ni Imana ikiza ibikomere. Yesu nashimwe. Yesu ntiyapfuye kugira ngo yikorere ibyaha byacu gusa, ariko Yesu yishize ku intimba zacu n'imibabaro yacu n'amagogwa yacu. Iyo mpamvu mwumvise abantu bahagaze ngaha bagashima Imana bati jambo twarihawe nande? Twarihawe na Yesu. Nta jambo nari kuronka, ntibari gushima Imana kujya kuntu mubona. Babari bisuma bigenda mu ibarabara. Tuba turara duhagaze kubera abo, ariko Yesu yaraje guhindura ibintu. Je vous invite mwese muri ngaha, nukuri uyu munsi uhe kaze Yesu umutima wawe, ashobora kuvura umutima wawe. Amen. Gukira ibikomere si formule magique ikuraho ibintu ubwo nyene ngo biciye bihera. Mugabo ni igikorwa cy'Imana kigenda kirakore, kuko umuntu yemera kujana n'Imana akabigendanamo neza n'Imana. Uko gukira gudusaba ko twizera Imana, tukayemerera ko twakomeretse, ko twamerewe nabi, kugira ngo Imana ihindure ibikomere byacu, ibihindura ibishinga ntahe, nkuko mwumvise duhije kubyumva. Kuri Yesu gukiza ibikomere byari kimwe mu byari bimuha, mu byashira imbere. Muri cahier de charge ya Yesu harimo gukiza ibikomere uko twabibonye. Kuko umuntu adakiza ibikomere byo mu mutima azokwamana inyifato zitandukanye z'inyuma zigaragaza ko indani hari ikibazo. Nababwiye ko ishengero ntiyategezwa kuba ikigo cy'imbabare, ishengero ryategezwa kuba ikigo cyo gukiriramwo, aho turonka abantu nk'abajya twumvise baje nk'abagashima Imana banezerewe ko bakiza ibikomere bari bafise. Yesu nashimwe. Ibikomere ni iki? Ibikomere byo mu mutima, ce sont des séquelles internes causées par un ou plusieurs événements ayant provoqué des chocs douloureux. Murabona hari ibintu bitubako mu buzima turaza kubiraba bigatuma tugira umubabaro mwinshi mu mutima, tugakomereka ahantu hataboneka.
muri Bibiliya turabona abantu benshi nka barusi barahuye n'ibibazo bikomeye, ba Naomi barahuye n'ibibazo bikomeye, kugeza aho Naomi avuga ati ntimemukinyi tumwe wa mbere nahuye n'ibibazo nicyo gituma asigaye meze kumubona ameze. Ivyo bikomere birafise ingaruka ziboneka cyangwa zitaboneka ku mubano wacu no kubo tugendana, mu vyiyumviro vyacu no mu buzima bwacu bwa minsi yose. Ibikomere vyo mu miryango navyo nyene n'ibikomere bitagaragara twasigiwe. Ndagomba ndababwire ko abavyeyi bacu ntibadusigiye amatungo gusa, badusigiye n'ivyo badukoreye. Ngira ntimwumvise ico navuze. Ntibadusigiye ubutunzi gusa, n'ivyo badukoreye barabidusigiye, byadusigayemo. Ivyo bikomere vyo mu miryango, reka mvuge kajya kantu mu gifaransa, elle naît dans les premiers instants de notre existence émotionnelle. Iyo ndiko ndavuga existence émotionnelle, ni kuvuga umwana atangura kugira existence émotionnelle akiri mu nda. Twe tutangura kumubona ko ariho aje haboneka, ariko umwana atangura kugira icyo twita existence émotionnelle akirihe, akiri mu nda. Nicyo gituma umwana ari mu nda akomerekerayo. Bika muriko muravyumva. Akenshi abavyeyi baratwara inda hajya yibungenze, iyo ndafise akayigoregwamo. Bamwe biraterwa nuko usanga yasamye inda atabishaka, abandi mu muryango bashobora gusanga bashaka umuhungu hakavata yagenda muri ecography batufise inda y'umukobwa nawe yashaka iki. Uwo mwana muri watangura kumva yuko muri hari gikomere cyo gutemerwa mu muryango akiri mu nda. Ivyo rero bitangura kubera mu nda. Nicyo gituma muri ko murasoma abantu nka Ismaeli muri Bibiliya. Ismaeli yabaye kujya kubera amagorwa nyina yamugoranywa akimutwaye inda, kugeza yavuze ngo azoca b'igikoko c'inyeshamba azogenda arasita, kubera nawe nyene yaragowe. Ariko kandi turabona ubundi muryango wari umerewe neza, Maria na Elizabeth turabona ko bagiye kuramukanya kubera bari bahiriwe ngo inda zo mu nda yabo nazo zikagirana. Ni kuvuga umunezero w'abavyeyi nyuma wakibishikira n'abana bari ndani. Murabe gatoya icyo umuryango ukora ku buzima bwacu. Imiryango dukuriramwo ntidusiguko. Bijya biti bibiri murabibona. Murabona ko hari igiti ciza kigororotse kimeze neza, hakaba n'ikindi giti kigoramye ntacyo mubona. None murazi ko mwibaza ko kiya cyagoramye kubera iki? Oya ni mumbarire cyagoramye kubera iki? Nukubera hajya ahantu cyakuriye, hajya cyagerageje kwibako kugira ngo kigirene. Mugabo cyarakuze, mugabo kiragizene. Turafise abantu bakuze mugabo bagizene. Abantu barakuze mugabo baragoramye kubera ibintu bahuye navyo. Si wewe, ariko Imana ishimwe Yesu ashobora kugorora igiti cyari cyaragoramye kikagororoka kubera agakiza. Amen. Murabona bijya biti by'ukuri kijya cyakuriye ahantu heza. Murabona ko rosol ni nziza, mugabo kubera kijya kindi cyakuriye ahantu ku rutare cyigwanako. Hagero kidahuye n'ubundi yo gikosora, kujya kwa aspirine bahuye na Yesu akagirana. Ajya mwimvira ko iyo baguma kujya badahuye na Yesu bari ko bameze gute? Bari ko bameze nka bijya biti byagizene. Dutunza abantu bagoramye bameze uko no mw'isengero turafise umubwirero sociale ntayumva ko namwe yari igoro uri nabari bariho. Si wewe na wewe ni kubera aho wagizene, ariko ni wewe kuko waranse ko Yesu agukiza. Mbega mwanyumvise? Gukira ivyo bikomere byagira icyo bikoze ku buzima bwacu. Reka mbandanye gato tuvugane gato ku bintu bimwe bimwe mumenya kubijyanye n'ibikomere. Ibikomere, les blessures intérieures sont une réalité nkuko mwavyumvise. Igituma twabashishije abantu imbere ngo bashinga intahe
kugira mwumve ko ibintu turiko turavuga atari amajambo nibibaho. Turashobora kumenya cyangwa ntitumenye ko twakomeretse. Nababwiye ko hari ibikomere bitubako tutarabimenya, tukiri bato cyane tutaramenya ibiko biratubako. Turashobora kuba, on peut être conscient ou inconscient des blessures intérieures. Ikindi, les blessures ont des niveaux de gravité selon les auteurs. Enda babwire, ibikomere tugira bigira ingufu cyane bivanye n'ababiduteje. Reka ndababwire gato. Ubundi umuntu mukorana kukaza kubwiye nawe umenga birasanzwe, sibyo? Ariko kubikorerwa n'uwo mubana, umugabo wawe cyangwa umugore wawe, bose bakwishuye nabi, mugabo kuko kibwiwe na wa wundi yari sanse kukugirira neza, kuko umwana kibwiwe na se atakibwiwe n'uwundi bigana, la gravité ntizoba imwe. Bega sibyo? Nukuvuga ko les blessures ont des niveaux de gravité selon les auteurs. Ababiduteje Yesu nadufashe. Iyo bigikomere gitewe n'umubanyi cyangwa undi wese byari bito, mugabe ikintu utewe na wa wundi waziga kuburaro niki n'uburamuko ko ari yategezwa kubigukorera, uwo muntu acagira ingorane. Yesu nashimye. Ibikomere byama bifise ico byavuye ko mugabo dushobora kuba tutabitse. Nababwiye yuko abantu benshi bibaza ngo nduku kubera ibyabagenze kunyene birafite ahantu byavuye mugabo ntavyuzi. Bibiliya iratwereka ko ijambo ry'Imana ritwemerera yuko tunyegeza ibikomere muga tugomba kuvyemera. Ignorer ta blessure ne fait que la renforcer. Kukinyegeza ahubwo bituma gikomeza kuba ikikubabaza gusumba. Byiza no kukivuga. Igikomere wagize nikigumaho cyabereye kiraguherekeza. Muriko murankwirikira. Ibitakize muri wewe bizovugira muri wewe. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Niko ndaraba ko muriko murankwirikira. La prise de conscience de son état intérieur est un grand pas vers la guérison. Kumenya ko wakomeretse. Bibiliya ivuga ngo Imana ngwizomuki uko umuntu wese azoba yimenye kwiki ingwara yiwe. Hajya muri Luka 5 ni wa mugore ngo yamubwiye ukuri kose ko mu mutima. Mwabantu muri ngaha uyu munsi muze kugenda muvugishije ukuri kose ko mu mutima. Mwemere ko mwabaye nabi mwakomeretse. Reka mbandanye. Turabire hamwe imigwi y'abantu bakomeretse. Mu migwi y'abantu bakomeretse dufise imigwi 3. Ndagomba hano muhwirikire. Iyo migwi 3 hari abantu bakomerekejwe n'ibibazo by'ubuzima byababayeko. Muranyumva? Umugwi wa kabiri n'abantu bakomerekejwe n'abandi. Umugwi wa gatatu n'abakomerekejwe n'ibyo bonyene bagizeni bakoze. Turabire hamwe umugwi wa mbere. Umugwi wa mbere n'abantu bakomerekejwe n'ibibazo by'ubuzima bahuye navyo, ubukene, kutakaza umuntu waru yagukunda cyangwa umuntu waharura waziga kubura n'uburamuko cyangwa n'ibindi. Murabona Bibiliya tugira abantu bitwa Mefibosheti, abantu bitwa ba Benjamin, Benyamini muri Bibiliya, ba Naomi, ba Yabesi n'abandi. Uwo n'umugwi wa mbere. Uwo mugwi nibiki bishobora guteza ibikomere muri uwo mugwi wa mbere. Umugwi wa mbere w'abantu bakomeretse, iyo ndiko ndavuga umugwi wa mbere w'abantu bakomerekeje n'ibyababayeko, nibikomere byakubayeko mugabo atamuntu vyagiriza, wahuye n'ibihe nyene. Mbega muranyumva? Nk'akarorero, la stérilité dans un mariage stable. Umuntu akaja mu muryango akabura uruvyaro. Ico birateza iki? Birateza igikomere. Arafise ukuntu bimugira, arafise ukuntu yiyumviye adahuye nande. Na Yesu ngo hazi umutima wiwe. Turaza kubiraba ingaruka bisha bimugirako. Hariho gutakaza kubura abavyeyi cyangwa umwe mu bavyeyi bawe. Ibyo byose nibikomere. Défaut physique. Hari umuntu ashobora kwiraba akavuga ngo jewe simeze nk'abandi. Akavuga ati jewe sinsa n'abandi, jewe simeze nk'uko abandi bameze. Akabona kumenga arafise akantu ubumuga kanaka. Hari umuhungu umwe bita Niki ntagira amaguboko n'amaguru, yavuze ku myaka 8 ngo yagomba yiyahure.
ariko arabaza Imana ngo kubera kutangize nk'abandi. Muriko muravyumva? Yariraba akabona umenga we ntameze nk'abandi. Hari umuntu kubona ati genda ikimuga, je simeze uku. Ivyo navyo bashobora gutana igikomere udahuye nande na Yesu. Celibat prolonge, guteba kubaka navyo birashobora gutana igikomere. Chômage prolonge, umuntu atashoboye kwiga amashuri nk'abandi. Ibi amakosa yakoze n'umuvyeyi, kubaho ubuzima buto bwo hasi. Muribuka ko Gideyoni yavuga ngo jewe turi mu muryango wo hasi ugizene, uciriritse wo hasi. Hari umuntu yigira ko ama complex, akagenda agira afise complex, ukasanga no mu bantu agenda yikengera ati je sinovuga nk'abandi kubera simeze nk'abandi. Ugasanga mu bandi wewe abandi barateye imbere, wewe ntiwashoboye gutera imbere. Navyo bibaho. Hariho umushahara muto, abo muvukana bose bahembwa menshi. Certaines opérations, hariho n'umuntu adashobora kwemera izina ryiwe, bavuga ati ari umuntu uvuze izina ryiwe umuteye igikomere, atagomba kwemera uwo ari we, atagomba kwemera ko ari uyu cyangwa uyu. Birashika ugasanga arafite akantu k'aka complex yo gutemera uwo ari we. Abakomerekejwe n'abandi, nabahuye n'ibibazo bikomeye, bagiriwe nabi n'abantu. Bibiliya iratwereka Yosefu, Esau, Ismaeli, bajya abantu bose. Ibyo navyo birashobora kuva kuki? Umwana yatawe mu muryango, twavyumvise. Gutakaza abavyeyi, les enfants maltraités ou par la malâtre, abantu bahuye n'ibibazo kanaka mu muryango. La perte de notre cher. Yesu nadufasha. Blessé par les autres, nivyo nk'iko navuga abantu bakomerekejwe n'abandi. Hariho inda zasamwe abavyeyi batagirana, batabishaka. Abantu bagerageje gukorora inda muga bikanka. Hari igihe umuntu ashobora kugerageza gukorora inda muga Imana ntiyemere ko iyo ndivayo. Muriko muranyumva? Amakosa y'abavyeyi, ukwahukana, refus de paternité, umwana abavyeyi banse kumwemera, mauvais traitement infligé aux enfants, n'ibindi byinshi. Reka mbandanye. Bijya n'abantu bakorewe amakosa n'abandi. Turabe rero umugwi wa gatatu w'abantu bakomeretse. Mwumvise ko mu bantu bakomeretse hari abahuye n'ibibazo by'ubuzima bibagirira nabi. Hari umugwi wa kabiri wabagiriwe nabi n'abandi akamenya ati naka yabikoze. Ariko hari n'umugwi wa gatatu w'abantu bigiriye nabi bonyene. Umuntu yakoze ikosa, iryo kosa rigaca rimubera ikintu cyama kiriho kiramwagiriza mu mutima. Navyo nigikomere mu bindi. Umuntu akaba afise ibintu yaguyemo mu buzima akazokwama ariko arikonda na toute sa vie. Yesu nadufashe. Bibiliya iravuga wa mwana w'icangazi kubera amakosa yari yarakoze, n'igihe yatahuka agiye kwa se yavuga ngo basi fumushira mu mugwi w'abashumba, kuko yarumva ko atamerita kuja mu bana base kubera iki amakosa yakoze. Yesu adufashe. Hari abantu bibaza ngo nguca bugufi, ariko il faut différencier la conviction saine qui mène à la repentance et la condamnation malsaine qui te maintient prisonnier de l'auto-accusation du passé. Hari umuntu ushobora gusanga yiyakwiza ku bintu yaguyemo. Hari ibikomere twatewe n'amakosa yacu canke n'amahitamo yacu twebwe nyene twagize. Sinzi ko muriko murankurikira. Ivyo bica bizana culpabilité yamirikira kuvugira mu mutima, isoni zigenda zivugira muri wewe yuko udakwiye imbabazi, kwidoga canke kugenda uricuza, un regret amer qui te fait chuchoter, qui te fait revivre sans cesse les si seulement. Umuntu agomba agenda ribaza ngo hebashe ngo bijya bintu ntabikora. Mbega muriko muranyumva? Ugasanga no mu rugo umuntu agomba avuga ati mbega bashe umugabo namwemeye gute? Mbega muriko muranyumva? Mbega bashe bya bintu nabikora kubera iki? Byagenze gute kugira nkora ibi bintu? Ariko ibyo byose nje kubabwira ko Yesu ashobora gukiza ico gikomere. Yesu ashimwe. Kuko umuntu ashobora gukira igikomere wenyene yiteje. Muribuka ko umugabo yitwa Petero. Bibiliya itubwira umuntu yitwa Petero nawe nyene yafise culpabilité personnelle. Murazi ko Petero yari hakanye Yesu, ariko naratangaye kubera kuzura mpemu yera. Yesu ashimwe. Kubera kuzura mpemu yera yahagaze imbere y'abayuda arabemeza ngo umwe Yesu mwagirane mwabamba. Mugabo nagumye nibaza none yuko atibutse ko yari yagizene, yari yamwihakanye kangahe? Nukubera Yesu yari yamuvuye igikomere. Yesu ashimwe. Ibikomere twagize Yesu ashobora kubituvura. Umuntu akama iminsi yose yiravye akiyakwiza. Yesu nashimwe. Umukobwa ashobora kuba yaratwaye inda iminsi yose akamarika aravuga ati iyo ntakora bijya bintu, iyo ntigirira kwa kundi, ibyo byose birateza ibikomere mu mutima w'umuntu. Yesu nashimwe. Hariho n'abantu ushobora gusanga iyo agize ikibazo akabura ntabyare, ntaronke umwana mu rugo, agaca aguma yibuka ko hari makosa yakoze akiri umukobwa.
ashaka kuma yiyakiza iyo ntakora bya bindi umuntu iyo bafite ibibazo nk'ibyo uyu munsi yese agutabara. Ibikomere bibera hehe? Turabira hamwe ahantu ibikomere bibera. Ibikomere bishobora kubera mu muryango, twabibonye. Bishobora kubera kwishura aho umwana yiga, kuko umwigisha arashobora gukomeretsa umwana. Mwabigisha mwe muravyumva? Sinzi ngene mumaze kubona ngene umwana yakira amajambo agwiwe n'umwigisha wiwe. Umwigisha akamutuka ngo ico gitwe cyawe. Wehe ngene gisa. Mimi nativyo muriko muragira. Abana muriko murabisha. Alcool. No ku kazi harabera iki? No mu kazi harabera ibikomere. Mu babanyi nigeze kucana bambwira umuntu umwe mu babanyi bavuga ngo umuntu araroga. Abantu bose bakamuhura kandi bashobora no kukubeshera. Bakakwagiriza ibintu. Ubundi bakamubwira ngo atanga isumu, ubuho birakaharawe. Ugasanga abantu bavuga ngo ujya nakatanga isumu akamukwiza mu babanyi bose. Mu babanyi birabaho. Ibikomere birabera mu kibano. Yesu nadufasha. No mu bikorwa by'Imana harabera ibikomere, ndamaze kubibona ko navyo bishobora kubera mu bikorwa by'Imana. Abantu bakaba mu mashengero mugabo bagendana iki? Ibikomere, ugasanga uwo muntu afite igikomere muri we, navyo birabaho. Kambandanye turabire hamwe ibimenyetso biranga abantu bagize ibimenyetso biranga abantu bakomeretse. Ibi bikomere twahuye navyo mu buzima bwacu birafite ikintu byubatse muri twebwe. Byarubatse muri twebwe ikintu cyo gutinya gukora ikintu, ugasanga umuntu yamana ubwoba, ama initiative yose akamuherana. Iminsi yose iyo hari n'umuntu bagiranye imigenderanire yamayikanga yuko uwo muntu nejo ashobora kumuheba. Hari abantu bameze uko kubera umuntu kanaka yigeze kumuhemukira, yamafise ubwoba, arafise icyo bita crise de confiance. Ndibuka umunsi umwe nariko ndaganira n'umuntu umwe yagize ikibazo, arambwira amagogwa yagize, ibibazo yagize, cyanamubwira nti madame, yari umudamu, ntiwari ukwiye kuzoronka umukozi w'Imana waturira ukamubwira ikibazo cyawe wagize kugira ngo agufashe. Acambwira ijambo rivuga ngo mbega mukozi w'Imana, ngo muri iki gihe hari abantu bizigwa wo bukironka. Iyo abantu bakomeretse barashika ahantu ata muntu n'umwe bakigirana bacizigira, n'ivyaha ntabakivyatura, bavuga ati nka vyatura baragirana, barabivuga kubera umunsi umwe biba yarageze kwatura ikintu ubundi akacacatura akakivuga. Ibikomere biratuma abantu batakaza ivyizegwa ku bantu. La peur et la vulnérabilité qui t'empêche de t'ouvrir authentiquement. Murabona hari gihe hari abantu ushobora gusanga no mu bandi adashobora gusohora icimviro ciwe, kibaza ngo no gutekereza no kugira nti mugari bikomera agendana, adashobora gusohora icimviro ciwe. Iminsi yose karavugana n'abantu kandi iminsi yose yinyegeza, ntagombe gusohora icimviro ciwe, avuga ndakivuga barangaya, mbega data ico no vuga bo cemera, mbega muriko muranyumva. Sinzabigeze kuvuga, sinzi ahantu bari ngo hari, sinzi iyo nkuru ko ariyo, ngo hari kunahangwa umutamakazi umwe aravugishwa, harya bagiye kumukoma, aja kumukoma uko amutamakazi ngo agahawe umworo. No kuvuga urumva wewe naho yovugishwa ntibogirana, agahawe umworo, urumva n'ingabire hawe yahawe iki? Yahawe umworo n'ingorane. Ibyo ni ibibazo bikomeye. Hariho abantu bafise, hariho icyo twita complexe d'infériorité, aho bamwe biyumvira ngo nuguca bugufi. Ndagomba ndabatandukanirize complexe d'infériorité et l'humilité. Hari abantu bavyitiranya bakibaza ko uko bigira bato ngo nuguca bugufi. No, nubwibona ahubwo. Hari abantu bafise complexe d'infériorité, akibaza ngo nuguca bugufi mugabo hanyegeyemwe ibikomere. Complexe de perfectionnisme, ikintu cyose mu gukora yibaza yuko batacemera, acagomba gukoresha ingufu nyinshi cyane. L'hypersensibilité c'est quoi? N'umuntu iminsi yose yamayikanga. Ibikomere bituma abantu bama barikanga. Wasanga mu rugo abonye umuntu madame ariko aravugana n'umuntu kanaka ku telefone, ngo muri ko muravugana ninde? Akamana sensibilité. Ngo mandabe, ngo muri ko muravugana ninde? Mwabantu mwe mwabagore n'abagabo muri ngaha. None abantu bose bavugana mwo bamenya. Akamacunze ngo mbwira ngo nyereka ngo umuntu ariko murayaga ninde, ngo mwariko muravugana nande? Jewe wanje yaragowe kweri, yo kwa marankurikirana byo mugora. Tuyaga na bishi kweri. Yesu nashimwe. Ivyo byose bibaho. Aggressivité, abantu bakomeretse niyavuze ikintu nibiraguragu. Wamuramutsa ngo nikinde warumpaye. Kivira pre makwishi yuko kabuki.
urumva buri kindi warumpaye ibyo si ni bimenyetso by'uko umuntu yagize yakomeretse. iri jambo aggressif kwahura n'umuntu wamubaza ijambo gize ukumva kwishura ibiraguragu sekwa violence criminalité gusanga simfise umwanya kubereka amajambo y'Imana ko tusha duteba ariko ibintu ko ndababwira ibimenyetso. Amertume des symptômes urumva abantu bagendana iki umubabaro muri we ugasanga arafise umubabaro arafise ibintu byononekaye. Oh Yesu nadufasha. Umuntu usanga ari inquémandeur d'estime yamagomba ku minsi yose ahabwa iki no muri bisi aticaye imbere no impaka nk'ikibanza cyahe ahantu hose ahashyitse nibamushira imbere kuko ahandi atagiye imbere baragira hari mw'abantu mwe. Ibikomere birakoresha abantu amakosa mwega muri ko murabyumva. Ibikomere birakoresha abantu amakosa. Ibikomere birakugurisha imodoka atamahera ufise kugira ngo gusa wemeze abantu ko nawe waronse iki kugira wemeze abantu ko nawe waronse imodoka. Ibikomere nk'abantu mwe bagateba bagafata ideni na rasiyo atayugira kugira gusa abantu baze bakubahe kubera bibaza ko agaciro kawe gahagaze mu bintu. Pole sana. Insensibilité par rapport aux souffrances des autres. Abantu bakomeretse n'abana taco banezwe turasemerera no mu makorari haraho duhagarara hajya tukavuga tuti naka yagize ikibazo tugira icyo tumufashije. Uri kurabwira abantu bakomeretse ari cyanezwe ntumubaze arakwihweza ati biragirana kuko ibikomere biduhindura abantu bari insensible aux besoins des autres. Abantu ataco banezwe mu buzima bw'abandi. Mw'abantu dutunze abanyabikomere vraiment dutunze abanyabikomere nico gituma ibibazo by'abandi ntibibaraba. Ils sont insensibles. Aga mubona nabari yavuga ngo nabari bamubwiye amakuru yuko Dawidi akeneye ikintu bo musanza mu bugaragwa nabaracarabwa ntushe jewe nje gufata ibintu byanje kubiha abantu ntazi kandi nabari ngo yari umutunzi vraiment ngo yari umuntu afise ibintu byinshi mbwa kubera yarakomeretse. Il était insensible. Nous devenons comme des Nabal, des Benjamin, abantu ataco banezwe. Mbega muri ko muravyumva iyo tunze umugabo yakomeretse mu rugo oh la la muze muramenya abantu mumenye ngene mubajera. Hari gihe tunga umugabo yakomeretse mugomba mu twatujambo ngo azarakubwira twatujambo turyoshe